Ndiranda guhikaze mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho herere muri kano kanya riko dukurikirana nkuko sanzwe uriko urabibona ino ni Indwi TV ikiganiro ni weekly news ikiganiro weekly news ne kiganiro kigushikiriza amakuru abayagera ca ku rubuga ngurukana umenye rwa indwi.com na makuru abayanditswe ku nyamakuru bigiye bitandukanye na makuru abayavuzwe n'abaririmbyi batandukanye canke akabara makuru abayaciye ahagiye hatandukanye hashoboka yamara akaza kwandikwa ku rubuga rwa indwi.com natwe tukayakwibutsa nkamwe mu makuru yafashe headline uko bibona je nitwa Ndawarugira ikiganiro ni weekly news urabizi ko namagusaba nimba utarakora subscribe kuyikora nimba urayikoze nuguca ushenga kugira ngo nabandi bashikirwe yamara nkakwibutsa yuko koze like ari bimwe mu bintu bitwereka neza yuko ibikorwa byacu mu bikunda kandi mutirengagiza hamukoze commentaire biratwereka kuri kuradukurikirana bikaciba byiza ukatwereka aho uri kuradukurikirana uherereye makutubwira ati je nitwa naka ndiko ndabakurikira mperereye aha ikiganiro na cakiri yuko kimezuku amakuru amezuku egome intererano n'ivyumviro byanyu biba bikenewe no gushenga kugira ngo utisangiza umunezero wenyene nikaze kandi kuri Indwi TV mu kiganiro weekly news. Ego mu kiganiro weekly news cacu reka mpere kuri no nkuru yanditswe n'uwitwa Yannick yanditswe ku igenekerezo rya 19 aho yanditse agira ati Sat-B yabuze Lolilo aseruka kuri Big Fizzo byari biki byari bimeze gute ariko mu ntangamarara ndagusomera gatoyi ku byari byanditse urukurumuza abafana bari bafitiye muri Big Fizzo gwagabanutse kuko yandirimbo yari yemewe ko buca ishirwa ahabona amasanamu yamaze gusohoka indirimbo rabizi yitwa Ndabizi iyo ndirimbo izwi nka Ndabizi ikaba yashirwa ahabona amasanamu ku muhinga mu buno wa Mungu aho ku masaha 4 gusa iyo ndirimbo yari imaze kurabwa inshuro zirenga 10,000 ku rubuga rwa YouTube iyo ndirimbo uwo muririmbyi agaruka ku butumwa bw'urukundo nkuko yama akaba yicuza igituma yasamaye none bikarangira atandukanye n'uwo mwigeme asabira umwigeme kuronka uwundi muntu amukunda ururenze ubwo yamukunda indirimbo Ndabizi urabizi neza yuko Big Fizzo yatanze credit kuko nabikubwiye mu kiganiro Daily News ikiganiro cyakubwira uko byari byifashe uko muri Big Fizzo yashoboye gushira ahabona indirimbo yamara agashira ko uwayanditse urabizi neza yuko tip ntwari asanzwe akora gospel nkuko benshi bagiye barabibona ari we yanditse ino ndirimbo yamara tukaba twaragerageje kugira ngo turondere tip ashobore kutuganirira icyatumye ino ndirimbo andika kayiha Fizzo nimba ari Big Fizzo yimusabye canke tip ntwari yaranditse indirimbo kuko asanzwe aririmba gospel peut-être akayiha Big Fizzo nk'umwe mu baririmbyi azi yuko baririmba neza hari handitse ngo mu ijambo ry'umutwe ndagusubiriramwo Sat-B yabuze Lolilo araseruka hano muri buno butumwa hari handitse yuko umuririmbyi Sat-B nkuko abantu benshi bari babirindiriye ndabikwibutsa neza abantu benshi bari barindiriye yuko umuririmbyi Sat-B ashira commentaire canke akora post nkuko Big Fizzo amazi imisi ari karabikora urabizi neza yuko Big Fizzo ari umwe mu bantu baguze CD amafaranga yagera ku 500 bere umuryango wa Bantu Boy igihe Sat-B yamurika album yiwe aho ico yise Hello Africa Listening Party hari yakiriri garden imwe muri party yari meze neza cyane Sat-B yashoboye kugira iyindi experience aho yaririmbye muziki w'ikibiri aho canke music live nkuko benshi bariko baravyijukira benshi bari bamaze gukanura amaso ariko ino post hano Yannick yanditse yari igira ati gushika sambiri aho bageze amaso nta post canke nta commentaire Sat-B yari bwashireko ariko commentaire ya Lolilo nkuko nabikubwiye nanje bwanje yari imwe muri commentaire ubona yuko yerekana urukundo aho yagize ati iyi ni legendary song ubona yuko imeze neza cyane benshi bakaba barakunze Big Fizzo mu kugaruka guhibongoza Sat-B yari yabutse ariko mu nyuma ndakwibutse yuko yaje agapostinga hariya ku rubuga rwa Facebook aho yagize ati Big Fizzo ndazi yuko kunda Messi rero uduhiriwe duhishije waciye mu gufasha abafana bawe n'abafana ba Argentine gucelebra igikombe cy'isi udusukamwe indirimbo y'uburyohe imeze kuna ubona yuko Big Fizzo nawe yaciye aca muri commentaire arashimira Sat-B. Inkuru yacu igira kabiri izgaruka kuri uno muntu yitwa nde DJ Ira ngo abastar Kigali bomwigira ko byinshi DJ Ira ninde DJ Ira numwe mu wa DJs ubona yuko bakomeye cyane mu gisagara cya Kigali numwigeme w'umurundikazi ubona yuko we ibikorwa vyiwe igihe kirekire bikoregwa hariya mu gihugu cy'u Rwanda uno mwigeme urabona neza yuko ari umwe mu bigeme bafise novuga ngo igikundiro banafise followers benshi banafise ibikorwa byinshi kandi vyiza banafise ubushimwe bwinshi amaze gutsinda abandi ba DJs ngaho mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cya Kigali inkuru yanditswe ku igenekerezo rya 20 nono Yannick aho ubona yuko mu ntangamarara we yanditse agira ati
DJ Ira wa Umurundikazi akoreye akazi ko kuvanga umuziki i Kigali mu Rwanda avugishije benshi ku rubuga rwa Instagram kubera ibyo aheruka gukoreshwa n'abitabiriye kimwe mu bikorwa yarimwo. DJ Ira ni umwe mu ba DJs bazwi i Kigali ariko kandi ni umwe mu bigeme badakunze kwiyerekana cyane ko ashoboye canke akunzwe nkuko bikunze kuboneka mu ba DJ batari bake i Kigali ndetse na hani Burundi. DJ Ira yakoze iki biciye ku rubuga rwa Agacupa urabona neza yuko uno mwigeme harimwo bimwe mu biteramo canke bimwe mu birori yararimwo. Uno mwigeme DJ Ira urabona yuko neza na neza agasanamo no Agacupa yashize ku rubuga rwa Instagram habonetse abantu benshi bahagaze imbere yiwe peut-être hari after yo kuvuza umuziki kuko nta details zikwiye zariko yamara uno mwigeme byarabonetse ari karasinya ico bita autograph bimenyerewe ku baririmbyi bo hanze cyane apana hano yamara abaririmbyi yo ku mugabane wa Amerika ntagiye hatandukanye urona yuko benshi bakunze kuboneka bariko barasinya autograph y'abafana canke ku bakinyi b'umupira w'amaguru na cyane Cristiano na Messi aho ubona yuko abafana usanga babategoyereye canke umufana usanga ari ahaza guca canke amusanze hari akazana umupira canke ikindi kintu kugira ngo just aronke signature yiwe yuko ari umwe mu bantu bahuye akamusinyira autograph. Rero DJ Ira no umwe mu bigeme babonetse bimwe mu bitangaza bidakonze kuboneka ngaho mu gihugu cy'u Rwanda canke Kigali ubona yuko ino sanamu yavugishije benshi ndetse kuri no post haciye haboneka uwo bita DJ Brian ubona yuko yaciye aza arashira ko commentaire habona yuko yakengurutse igikorwa aho ubona mbere benshi mu bantu bazi yuko bano bigeme bashobora kuba badahuza kubera ko ni bamwe mu bigeme bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda Kigali ukaba ubizi neza yuko kenshi hama hariho competition hagati y'abantu babiri bariko barakora cyane. Rero DJ Ira urabizi neza yuko muri Miss Rwanda ari umwe mu bigeme bakunze kuboneka ari bo bavuza ndetse akaba yaravugije n'indirimbo y'abarundi ndetse akaba akunze no kuboneka muri ico gikorwa nyene arakunda gucishamwe n'indirimbo z'abarundi aho ubona yuko nahatari cyane mu gihugu c'abandi urona neza yuko atibagira muhira naho akorera ibikorwa vyiwe hanze y'igihugu. Rero DJ Ira numwe mu bigeme ubona yuko nagukubwiye na followers sibake hariye ku rubuga rwa Instagram ndetse numwe mu bigeme ubona yuko bari chic cyane basa na neza. Mbega DJ Ira uramuzi canke warabonye kano gasanamu nkuko biriko biraca hano inyuma twagakuye kwa Agacupa. Inkuru ya kigira gatatu ni inkuru ijambo ry'umutwe rigira riti agahaze mu gashahara keza kabaririmbyi kari muri leta. Inkuru yanditswe na Yannick ku rubuga rwa indwi.com igenekerezo rya 19 hari handitse hagira gute DJ Pole avuga ko agahaze ngo haboneke amasponsor mu makampani ya hano iwacu ngo kari muri leta y'u Burundi. Mu kiganiro na Just Gael Bizimana yavuze ko abategura ibiteramo naho barabishwa ko urutoki ngo bahemba amahera make abaririmbyi ngo sibo ikibazo giherereye ko kuko ntibashobora gutanga ayo batagira. Urazi amajambo menshi yavuzwe urazi bimwe mu bintu byinshi byagiye biravugwa yuko abategura ibitaramo hano mu gihugu cy'u Burundi bahagashahara gake abaririmbyi b'abarundi nkuko bikunze kuvugwa no mu bindi bihugu gasanga abene gihugu baravuga yuko abanyamahanga baje mu bihugu byabo bahabwa amafaranga make. Rero u Burundi n'u Rwanda nimwe mu bihugu hano muri East Africa navyo nyene bikunze kuboneka cyane ko abaririmbyi bahabwa make even no mu gihugu cya Tanzania koko imyidogo yarabaye myinshi aho bavuga yuko abanayije baje muri Tanzania bahabwa amahera menshi cyane ugasanga abaririmbyi babaherekeje bahawe amafaranga make cyane ahubwo bari bakwiye ngo gutanga agashahara gakwiye ku baririmbyi bo mu gihugu canke kubasangwa kuko ngo nabo babazanye fan base yabo ni naco gituma ngo nibiteramo by'abanyamahanga bitegerezwa kuzura. Ariho handitse iyi nkuru yabandanya igiriti abantu batari bake babagiriza guhabwa amasponsor hama bakagovya ntibahembe neza abarundi ahubwo bagahemba abanyamahanga. DJ Pole avuga ko atari byo na gato. Muri ico kiganiro Pole yavuze ko atama sponsor bahabwa ngo bayatanga banoganwa bakanatanga make cyane abantu ngo baramaze kwishiramwo ibintu bituma babona ko bahabwa amafaranga mu gihe ata n'urukoroka baba bahawe. DJ Pole yatanze akarorero ka after party yarari Ingozi aheruka gutegura aha atamusponsor numwe yarafise akaba avuga ko amaze guhomba akatari gake muri ivyo bikorwa byo gutegura after party. Mbega vyukuri DJ Pole aramaze guhomba? Ikibazo canje kiri hano. Mbega vyukuri ko ari umwe mu bategura ibiteramo bazana abanyamahanga vyukuri ivyo avuga nivyo? Muri commentaire baza yuko byari bimeze gute. Ndagusaba kuja gushirako iciyumviro cawe. Amafaranga canke ngo amasponsor biri muri leta abaririmbyi benshi baravuze yuko ata amasponsor bahabwa nabo nyene niyo baba bateguye igiteramo
canke mu biteramo by'abarundi birakunze kuboneka cyane yuko aba sponsors baba ari bake ariko ugasanga media nizo zabaye sponsor nyinshi cyane no kumenyesha canke kumenyekanisha igiteramo naho nyene ugasanga nta nguvu birimwe kubera ko bateguye ibiteramo nta buryo baba baronse bwinshi baza gutanga muri media kugira ngo bakore publicity kwiye nkuko byahoze mu gihe cyahera yamara bikavugwa yuko lo sponsor nkamwe yobaho umugwiza tunga wese uko umwaka utashakaza arabazwa igikogwa yakoze kugira ngo ateze imbere igisata cy'imyidagaduro ngo vyogira karusho mbega vy'ukuri ico gisata kirakwiye gushirwamwo inguvu na leta aho benshi bagira bati hagiye kwitabazwa ndetse umukuru w'igihugu kugira ngo abijemwo kino gisata agifate mu minwe kuko ngo ni gisata kimaze gufatwa nk'imikino mu gihe abitanga abagerageza gushiramo inguvu zabo bashiramo inguvu nyinshi kandi n'uburyo bwinshi ariko ntibagire baronka ayagaruka ariko ngo ugasanga iyo haje abanyamahanga ayo companies nyene arashiramwe uburyo arashiramwe sponsor ndetse akanazana ibinyobwa byabo abandi bakazana produits zabo banatanze n'uburyo kugira ngo bimenyekanishwe mbega wewe uvyumva gute uvyumvira ko iki harakwiye gutabazwa leta n'umukuru w'igihugu kugira ngo kino gisata gitezwe imbere by'ukuri n'abari babijejwe icyumviro cyo muri commentaire n'inkuru ikurikira Inkuru yacu ikurikira igira iti D1 ngo ntivyokunda ko umwaka urangira ataco abahaye inkuru yanditswe na Dijo igerekerezo rya 19 D1 no muririmbyi w'umurundi avuka mu Kayanza indirimbo ziwe zikaba zandika amateka mu gukoresha impano yiwe yo kuririmba vyatumye amenyekana cyane ariko ngo yamana ubwoba bwejo hazoza hiwe nkuko yabicishije mu ndirimbo yiwe ubwoba D1 numwe mu baririmbyi bona yuko baje bafise inguvu zikwiye baje bashigikiwe bena iteka music aho bona yuko iteka music inyuma yo kwerekana una muririmbyi yuko bagiye gukorana kuva ico gihe kuva umunsi wa mbere indirimbo ya mbere igiye ku rubuga una muririmbyi ntiyigeze hagarika una muririmbyi 6 yiwe ntiyigeze manuka una muririmbyi hit song ntizigeze ziva ku rugero nk'ubwo yari karatanga ariko ino nkuru ibandanye igira ati muri iyo ndirimbo yaririmbye amaganya ngo ukuntu yabiziga akiza mu muziki ngo siko yabisanze kuko ngo n'abategura ibiteramo ntibamwerekwa urabizi neza yuko mu kiganiro Daily News nakubwiye bimwe mu bintu mu byashoboye guhapeninga aho D1 yashoboye gukora reaction ku giteramo kigiye kuba igenekerezo rya 30 aho izina giwe canke isana mu giwe ritari rimwe mu bantu bagiye kuba bari muri ico giteramo ariko akabagira ati ino nkuru ikabibandanye igira iti amarira yiwe bisa nkuko yumviwe kuko muri uno munsi mu mpera muri uno minsi mu mpera z'umwaka 2022 D1 yarabonetse cyane mu biteramo mu gisagara ca Bujumbura no hagati mu gihugu ubu naho ngo ntiyoheza umwaka adahaye abakonzi biwe ipi yiwe izoba ibaye iya mbere kuva atanguye kuririmba ngo akazoyishira ahabona igenekerezo rya 23 Kigarama ubwo ngusomera bino igenekerezo rya 23 Kigarama niho yashobora gushira ipi yiwe narakubajije nti mbega wumvise indirimbo gute peut-être ujya munsi ndabikubaza ushobora kuba utari bwumvirize neza canke zitari bwakunyengetere ono munsi ndakeneye icyumviro cyawe hano muri commentaire wavyumvise gute D1 wumvise bimeze neza ku mpande zose na cyane cyane ko harimo na collabo Inkuru yacu yo gusozera ko kuno munsi ni inkuru ivuga igiriti yanditswe ku igenekerezo ya 22 none yitwa Adijo kidumu kugira abavugirize neza kuri Zanzibar ngo amabarabara bazoyugara kugira ngo abavugirize neza kuri Zanzibar amabarabara bazoyugara ino nkuru mu ntangamarara handitse yagira gute yaramaze kubimenyesha ko agiye gukora ibiteramo bibiri mu gisagara ca Bujumbura igenekerezo rya 24 na 25 Kigarama 2022 yasubiye arabisigura neza ageze ku kibuga c'indege cyo mu gihugu cy'u Uganda agana ibujumbura hari kuri uyu wa kane igenekerezo rya 22 Kigarama 2022 aho yahamagarira abarundi n'abarundikazi kudasiba mu biteramo vyiwe yabanje araramutsa abarundi aranabibutsa ko igiteramo c'igenekerezo rya 24 kuri Zanzibar amabarabara azoba yugaye amatwi asumira ivyuma bizoba bimeze neza band yiwe boda band ikazoshika aho bukera ku igenekerezo rya 23 Kigarama ivyo biteramo akazobisozera hitwa ku kigabira igenekerezo rya 25 aho yavuze ko azoca afata iyihuta asubira muri Kenya ahasanzwe akorera ibikorwa vyiwe ariko urabizi neza yuko umuririmbyi Kidumu yari yaremeye yuko agiye kuza mu gihugu cy'u Burundi muri Kigarama uno yanditse no nkuru nawe yarashize kamakenga yanditse agira ati ikibazo ni mbega ko byavugwa ko mu kwezi kwa Kigarama Kidumu azotaha kuba mu Burundi yoba yabiciye amazi canke aragiye azogaruka
ego igenekerezo rya 45 umwaka canke ukwezi kwa Kigarama ntikuzoba guheze mbega Kiduma zogaruka ko yari yaravuze yuko agiye kubandaniriza ubuzima bwiwe mu gihugu cy'u Burundi wewe uvyumvira kwiki ano makuru reka ndayasozere hano ndagusabire umugisha uva ku Mana utangwa na rugira urabizi neza yuko nama nkwipfuriza kororanirwa ukubaha birasomba kubahwa yamara ukubahwa no kubaha byose byitwa icyubahiro uze wame uzirikana kubaha aburuta n'abakuruta bose kugira ngo wewe uze wubaho canke icyubahiro cyawe kize kukive ku Mana kigana kuri wewe reka ndagufifurize amagara n'amafaranga ndagona gusabira kuzogira umwaka mwiza umwaka w'ibikorwa umwaka w'iterambere umwaka wo gufightinga cyane kugira ngo ugere kuri za ndoto reka senda gusabira gushika kuri za ndoto zawe ahubwo ndagusabire inguvu gusa zitangwa n'uhoraho kugira ngo izigushoboze gukora cyane byo bizogushikana kuri za ndoto zikazoba ukuri ja bless jewe nitwa Ndwarugira ikiganiro yari weekly news